harabuze abarundi batibuka Imana yadukuye. Bariho kubera iki? Hariho ishetani iguma ivuga ngo oya, ngo hari iciza na kimwe Imana yigeze ikora. Mugari hunda nawe bavuga ngo ibuka, kandi rero abibuka baca baba bake, abavuga ngo ibuka none ntihasigaye babiri nyene. Imana cishanga kivuga iti mwese muzohera muri ubugaragwa. Bene Israeli bari bakaze. No ngaha mu Burundi rero hajya bakora bariho n'abiramu baruzuye, ariko abarundi murigumya naho bariho. Indongozi ntigira ubwoko, ntigira umuryango, ntigira intara, ni indongozi. Ubwoko bwiwe ni indongozi. None aha Apotre yobamwe umuhutu n'umututsi n'umutwe ategeza kuguma yitwa Mbayahaga. Abahanuzi nico bakora. Turakegurukana ko mu Burundi tuguma twunze ubwo bumwe. Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane. Ubumwe hagati y'ihanga, ubumwe hagati y'abantu ni ikintu gikomeye. Je nama nimvira ivyo kuvuga ngo amacakubiri byaratumye nja kurondera mu ijambo ry'Imana, kuko niho hari ibintu byose. Ivyo bita amacakubiri nibiki? Ngo naka ntidusa, ntibatubwiye yuko none mu ijuru ata mugabo cyangwa umugore ariyo? Mu ijuru bose n'abantu, rero babandi basa n'Imana n'abamarayika. Ukarondera rero ico kintu dupfiki kibumbano. Hajya kuneza y'Imana twese twomenya yuko dusa, turi umuntu umwe. Nta muzungu nta mwirabure cyangwa amacakubiri nk'arondera ku kibumbano gipfa kikabora, ko umuntu adapfa ngo abore. Iki kibumbano kirapfa kikabora, twese tugacika ivu. None dupfa ivu. Nituwe tuzategera rero icitwa ubumwe. Umukuru w'igihugu byajejwe ico kirimwo kungira ubumwe abene gihugu, ababa mu gihugu bose. Umukuru w'igihugu, Imana twese nitugaba, ntagire uzobesha. Imana twese niyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jewe handi icariho gusa Imana ivuga iti niwe ntumye ubarogore bakubona, naye handi ni Imana. Ubumwe rero butegereza kubaho guhera mu muryango, ukaduga mu gihugu, ukaja no kwisi yose. Ubumwe butari mu muryango ntibushaka kuba mu gihugu. Iki gihugu cyacu rero ni igihugu gitwarirwa mu ijambo ry'Imana, n'igihugu cyiza cyane. Aho twamatiko turigishanya na ndababwira nti nta dayimoni ifise ijambo ku muntu w'Imana. Ko turiho tuvuga ati bumwe mu muryango, bumwe mu gihugu. Baza mugenza uti hari habuze iki kugira ubumwe bw'abarundi bubeho? Hari habuze iki? Baza mugenza uti hari habuze iki? None ibintu biryoshe gantuzewe. Ubu bumwe ntiburyoshe. None hari habuze iki? Ingene ntuze twariyatse uburyohe. Uravye ingene abarundi biyicarira hamwe batakibazanya ngo umuhutu n'umututsi, no mu kuvuga avuze iby'abahutu n'abatutsi ndakura abo bari kumwe. Reka ico ni ikintu gikomeye cyane. Ubumwe mu mashengero ntuzewe. Hari nko gupfa ishengero, mwese muvuga ko Imana ari imwe rudende, mwese nta numwe atavuga Imana imwe rudende, mugabo mugaca mwankana. Mwebwe muri inyuma y'Imana. Iyo uwanka uwundi ngo ko rero ngujya tudasangiye gushengero ngo ngujya nta kigenda ngo ntidushobora kumarana ubute. None ya Mana nayo ibungiye ubumwe ubuhejeje kuyibagira. Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane. Abanyamigambwe murabona ko nta ngorane twifitiye. Imigambwe n'abajije none mbwira imigambwe mupfiki. Kandi nabitanguye ndo munyamabanga mukuru umugambwe Fndb. Umugambwe uri ku butegetsi ntimbwira mwamigambwe ni igiki dupfa twopfiki. Ibiti umunsi
abarundi bumva ko ari abarundi, bakumva ko hariho ihanga ryitwa Uburundi, abarundi bafise ubwoko bumwe bw'abarundi. Je nagiye maze kuja mu bihugu atari bike, ndazi yuko kabisa ibihugu ndamaze kubigenda. Hariho igihugu nagiyemwo, tuvuye mu mugwa mukuru tugenze iminota 15 gusa, abo turi kumwe b'ico gihugu ntibari bakiyaga. Iminota 15 tugiye n'imodoka, iyumvire kuva Bujumbura utararashika i Bugarama, ugishitse nko mu Kinama ugasanga uwi Bujumbura ntakivuga rumwe no mu Kinama, ntibumvikana mu rurimi. Baca bahitamwo kuvuga rwa rurimi rw'abazungu, Icongereza, Igifaransa, kubera nta rundi rurimi rw'abahuza. Aba bantu nasanze umwe wese afise umwami wiwe. Abo bavuye Bujumbura barafise umwami, abo bandi bavuga urundi rurimi bafise umwami. Mu Burundi twarigeze twumva ngo umwami w'abahutu, umwami w'abatutsi, umwami w'abatwa, hariho twigeze twumva. Mugabo bararemantanije barazana ubwoko butabaho. Ahandi ubwoko buba bufise ururimi rumwe, buba mu ntara imwe, bukaba bufise umwami. Bufise umwami. None sawa hakurya Kongo, abafurero ntibavuga igifurero, ababembe ntibavuga ikibembe. Vuga igihutu numve. Ko abafurero bavuga igifurero, vuga nawe igihutu twumve. Vuga igitutsi twumve. Kajya n'akaroge baraturoze. Bisaba gusenga cyane kugira twirogore, gusenga no kwisonzesha, kuko hariho amadayimoni utisonzesha cyane ahora urasenga atapfa kuvuyeko. Iyo dayimoni igihutu n'igitutsi n'igitwa ni dayimoni yadufashe kugira ngo tuyiveko. Ni Imana yakoze naka kubahenda. Abarundi twese twahombeye hamwe. Ni haba hari abarundi bisha abarundi, ntibisha ubwoko, bisha abarundi. Bisha abarundi. Abarundi twarahomvye, ubwoko bw'abarundi twarahomvye. Turi ubwoko bumwe, turi ubwoko bumwe. Kujya kwa bene Israeli, bene Israeli none se ubwoko bumwe. Bene Israeli n'ubwoko bumwe bufise imiryango. Harimwo ababenyamini, abaefrahimu, harimwo ijya miryango 12. Natwe bw'iwacu mu Barundi harimwo abayengero, hariho abashubi, hariho abanyakarama, bariho. Muga bose bene nde, bose ni bene Burundi. Mbwira ikindi gihugu murumva ubugitwara yitwa se iryo hanga. Bimwe nababwira vy'imiryango murazokumviriza uzumva ngo hariya mu bavumu, n'umuryango w'abavumu muga n'abarundi, sivyo? Ngo hariya mu bashubi nimura muvyumva, muga sindigera numva ngo hariya mu bahutu, ngo hariya mu batutsi, aramugira mwumva. Nico gituma jewe hariho ingwano ntegeza kugwana kandi nzoyitsinda. Abatwa bategerezwa kuba mu Barundi babe cyo kimwe, kuko abatwa baribagirwa neza. Bavuga ngo hariya mu batwa kiya kintu kidafunditse sinzohagarara, kuko abatwa nabo nyene barimwe imiryango. Hajya murazi yo byavuye, umubirigi yaje gutwara Burundi, iwabo harabawaro n'abafurama. Ndakubwiye yuko ugiye mu bafurama ugahirahira ukavuga Igifaransa ntibakumva. Ugiye uri umufurama ukaza kuvuga Ikinerande mu bawaro ntibakumva namba. N'amareta abiri burya mu Bubirigi, hajya mu Buruseli ni eta federe. Umwe aserukira inyungu z'abafurama, uwundi aserukira inyungu z'abawaro. Baca barabiterura mu Burundi, baca bavuga ngo tugira abahutu n'abatutsi, ngo kugira babe nk'abafurama n'abawaro. Barabizana hanyuma rero kubera bambona ubwoko bubiri, abafurama n'abawaro, abatwa baca bitwa ko batabaho. Nico gituma bakumiriwe 100%, ngira ngo nk'amajana 200%. Gushikaho bibagirwa kugira ntibajemwo. Aha rero
abahutu n'abatutsi twategereza twese kuba kowarize bavuga uti abatwa dutegereza kubabona nabo barimwo ahandi hoho iryo terambere ntirizopfa rije. Ubu harageza aho bavuga uti discrimination positive, abatwa bakegera nabo bakabamwo. Umukuru w'igihugu nicariho c'Imana ngo ngiye kwizanira umwungere azobaragira rero ashobora kubanguranya intama n'iyindi. Acaravuga n'izina ko ari Dawidi. Niyo bavuze Dawidi mumenye ko Dawidi yarafise uruvyaro akabuto kiwe ntikaheze. Intama n'iyindi haze ubungira ubumwe rero ariwe azotuma intama yubaha iyindi, umwene gihugu yubaha uwundi, atamutegetsi hari nta wubaha uwundi. Abo rero batubaha abandi nabo bagiye kwishura. Birababaje ibintu byashikiye aka karere kacu, birababaje kabisa. Gushika abantu bakuze bari bageze muri age de la sagesse, abakura mbere akaba aribo babesha. None nk'uwo yorera abantu gute ashobora kwambika ibara umuntu? Iki kibazo cha Kongo, ikibazo cha Kongo akarere twese twaratuje turavuga tuti tugende gufasha kugira mu gihugu cha Kongo habeho ubutegetsi bwubahiriza abakongomani bose. Dusanga naho umukuru ubutegetsi bw'igihugu bwoba bubishaka mugabo dusanga ingabo ntizi ibi byo kubanguranya ntagire iseki yindi ntizibishoye gushika tuvuga tuti tuje kubafasha, tuje gufasha. Ingabo zacu zitse hage Kongo hariho abavuga yuko ngo abatutsi ikongo ico kibazo c'abahutu n'abatutsi jewe imbere ya 1996 ntavyo nahora numva sinzi ingene vyadutse. Baravuga ngo urumva ngo hariho ngo ingabo z'abanyamurenge, ingabo z'ababembe, ingabo z'abafurera. Twebwe rero tuje gukingira abakongomani bose, nta numwe akwiye kwikingira wenyene, nta numwe akwiye kwikingira. Ico gihe narashobora gutora nkavuga nti mu babembe ninde umuntu yobwira, mu bafurero ninde yobwira, mu bavira ninde, hagera mu banyamurenge. Mu banyamurenge narabaronde ndabatora kabisa. Ugana batoye hagufiga abashobora kufasha nabatoye muri Amerika aho bona ndagenda ndondera amahoro je shaka ikiguzi cari cyo cyose je nagenda ndabarondera turumvikana bati twebwe kukigirwa n'ingabo z'i Burundi ni sawa. None dukingira uvuga ngo ari ikingiye batoya turumvikana neza biragenda neza. Mugabo nsanga hariho umugera wamaze gutegwayo witwa ubwoko. Ahantu hari ubwoko mbebe igikongo hari ubwoko ubwo ntiburenga ijana gantuze amajana ntuze abatutsi iryo ndiweza ndavuga no ibi bintu nibibaho. Jewe murazi ico nemera ndakivugira heru ahabona nibareke kubijana ikongo abanyamurenge n'abakongomani nibareke kubesha. Byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda, natwe iwacu byaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda. None bagumya dukwegera iminsi yose. Abakongomani rero muri ngaha nimwigirira ubumwe bwanyu bagabo, abarundi muri ngaha higirira ubumwe bwanyu ntimwishinge abandi, twigirira ubumwe bwacu. Nabajije abakongomani kandi ubwoko maze kubaza bose, je burya ndamaze kuganiriza abakongomani nabajya abami babo turamaze kuganira, n'abarongoye abanyamurenge turamaze kuganira, bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo bose bambwira bati twe turiyumva cyane mu Burundi ni wacu. Ahubwo sinzi tuzohava tuvuga tuti umukongomani wo mu buseruko bwa Kongo mu Burundi si impunzi ni wabo, tuzohava tubivuga uko. None barahiyumva barahize barahabaye turazinanye, none wowe impunzi wanyu mugabo kubera iwacu natwe twari twararozwe. Abakongomani nibareme twebwe twari twarozwe kubarusha, Uburundi bwari bwararozwe gabasha.
gushika bandika ku rupapuro ukora ikibazo ko nkuru ngo ina u ico gihugu cyari cyararozwe gantuze kugira bamenye ukwiye kuja mu mashuri yisumbuye n'utabikwiye. Igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu, bugategura ubwicanyi ariko tugakira. Ariko mubonye ajya amaforce commune yahishijwe kuva 72 akaba ariko aboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana mwe kubera hari yamana itwugira ubumwe nta ngorane tuzobitera twese twarahomvye twese tuzobitunganya n'ivy'abarundi n'abakongomani. Ikibazo cyawe ni ikibazo cyoroje gutorera umuti hagati y'abakongomani mugabo hakazi nyosha bivuye inyuma y'igihugu. Ndabwije kuri nta muti bazofatwa ikongo igihe cyose hazo harimo umunyamahanga ashaka kuba ari we ashaka kurongora politiki y'igihugu cya Kongo. Ndabwije kuri nta mahoro muzopfa murose. Ubu Burundi twagiye gukira gute? Twakijijwe nuko abarundi tubonye ko turi abarundi turiyicarira hamwe turirongorera igihugu cyacu. Mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise. Abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu barariciraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho niwe yihungiye ubumwe abo barundi. N'abazungu bagira iki ntivyakunda haraza gwa gasore atubumwe butegeza kugumaho biranka mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye. Cyaguye gute? Aho hakujya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59 abatutsi bahungira i Burundi. Ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu. Abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusa turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi kare twari umwe. Mu 59 niho cinjira mu Burundi. Je ndasoma ibitabo namandaba amatemwanyaje yose, ibitabo byanditswe n'abahutu n'ibitabo byanditswe n'abatutsi byose ndabisoma. Je ndagira ubushakashatsi gose ndabisoma kabisa byose narabisomye byanditswe n'abahutu n'ibyanditswe n'abatutsi. Urabona neza yuko amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo by'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59. Mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi. Mugabo mu Rwanda ho byarakunze. Kubera iki? Sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi. Ico nzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se barundi, yari se bahutu, yari se batutsi. Amacakubiri ivy'abahutu n'abatutsi biratanguye mu gihugu cyacu. Ngiye kuraba hagi Kongo nsanga imbere ya 1996 nta kibazo c'abahutu n'abatutsi carike. Mbega mvuga abahutu bavuga abatutsi nta kibazo cari kihari. Abakongomani ivyo by'abatutsi bavyumviyo. Jewe ndafata indege ndagenda Kinshasa kubwira abakongomani yuko abanyamurenge atari abatutsi n'abakongomani bafise ubwoko bwabo bavuga ururimi rwabo. Reka kubesha mubabeshera. Barabaye politize, bagiye kubishiramwo politike. Abanyamurenge baramye ari abakongomani nta kibazo cari kihari imbere ya 1996. Abakongomani bati ndabasigurira ko je ndi umusomyi ndabwire iki kibazo reka kukizana mwirirwa murahangana. Nta batutsi bari Kongo, abatutsi bari Burundi ni bumwe Rwanda. Abanyamurenge ni kujya ko babembe n'abakongomani. Ncanda babwira nti mbere hari bundi bwoko bwitwa Barundi. Mwari mubizi ko hari ubwoko hagiye Kongo bwitwa Barundi? Bariho bitwa Barundi. None bobo niko mutariko murabirukako. Kandi nararondeye ujya mwami w'abarundi ga nawe ndamubaza mbega wewe kutwara abarundi ni gute? Harimwe abahutu n'abatutsi ateka cenza abarundi n'abahutu n'abatutsi bari ateka. None ndabwira nti none ko mutavuga ngo ko bavuga ikirundi ngo n'abarundi ni batahi wabo, ko abanyamurenge bavuga ikinyarwanda muca muvuga ngo batahe n'abarundi rero ngenda babwire buti taha. Abakongomani gushikaho bumva ikibazo kari kweri cyari cyatekanye. Cyese nkunda abantu bakunda ingwano, ndanka abantu bakunda ingwano kabisa, kuko ibibazo byose bitera ingwano ni ibibazo bishobora guterega umuti atagwanirinze kuba. None kuba uruhiro je mpanza numva uruhiro mwicanye ngo ibiganiro
kandi mugaruka kuri vya bintu mwari gukora mutaricana. Ico kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he? Murumva mu Burundi twakwegewe mu 1959 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rwabaye mabi yose ibihugu vyacu biza biraronka mabi avuye mu Rwanda. Nabo nibajere ibibazo vyabo twe bareke kwinjira mu vy'iwacu. Twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi. Niba biwabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha. Kuvuga ngo negeranya abahutu, negeranya abahutu n'abatutsi bose. Dutewe ndababwira nti abahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe. Niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindabajewe n'igihugu cyabo. Mugabe wacu nibareke kubizana.